nashimwe cyane ndetse n'ahimbazo nitwa Nadege Kavakure umwigikazi ngomba ko dusangira ijambo ry'Imana kuri uno munsi riri muri Yohana 16:23 riravuga ngo kuri uyu munsi nta kintu na kimwe mutombaza nukuri ndababwiye nihagira ico musaba data cose azokibaha mu izina ryanje kugeza ubu ntaco mwasavye mu izina ryanje musabe muzohabwa umunezero wanyu wuzuzwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo Yesu agomba kutwereka ko kenshi iyo turiko turasenga usanga turiko turasaba Imana directe cyangwa hari abasaba Bikira Mariya directe, hari abasaba Yosefu, ariko iri jambo riratubwira ko Kristo wenyine umuciye ukamubwira ati Yesu ndakwinginze ndashaka amafaranga ukamurona kugenda direct. Iri jambo rigomba kutwereka ko umuntu dukwiye gusenga dukwiye gusaba ikintu cyose dukeneye ari Kristo. Yesu nahabwe icyubahiro. Kenshi iyo turiko turasenga usanga hariho n'abandi usanga basenga bavuga, hari ugasanga basenga Muhammed, mugabo jewe ndemeza yuko n'iri jambo yuko Kristo ari we duciye byose bigenda neza. Sindiko ndashaka gucoza ayandi mayigwize uyashaka kubereka ko naho usengera ahandi umenye ko Kristo niwe wa mbere, kandi yaravuze ngo uzomwemera imbere y'abantu bose bazomuhezagira kandi azomugirira neza. Uzomwamamaza imbere y'abantu bose nawe nyene ngo kuri wa munsi w'urubanza ntazokwigera mumaramara, azomuvugira, azomuha ico yifuza. Ni wa mugenderero ukamubwira ati Yesu wanje ndakwinginze uyu munsi ndi umupfakazi, abana barabuze ico bafungura, ukamucako direct. Ego urashobora kubwira ati Mwami Imana ndakwinginze ungirire neza ufashe, ndabisabye nshishize mu izina rya Yesu Kristo. Yesu azokugirira neza, azogutabara, azoguheza izo mfungurwa wifuza kuri uwo munsi. Yesu niwe mwungeri wacu, niwe adushoboza, niwe aduha inkomezi, niwe yamanutse ku musaraba araza aradupfira ku musaraba kubw'ibyaha byacu. Nico gituma ngaha handitse ngo kuri uwo munsi nta na kimwe muzombaza. Nukuri ndabibabwiye nihagira ico. Yesu nashimwe cyane, muhawe umugisha n'uhoraho yari ijuru n'isi. Ndakunda avuga ku bintu bijyanye no gusenga. Birasome mu Banyefeso 6:18 haravuga ngo musengere muri mpemu ibihe byose no mu buryo bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukomeje rwose musengera abera bose. Amen. Yesu nahabwe icyubahiro. Mu Imana n'umwiza Kristo yadusigiye igihe yatugamije yavuze ati ngiye kubarukira umwiza azabana nawe. Rero Yesu ni umwizigirwa kandi umukunzi wacu. Mu Imana n'Imana ubutatu bwirana, Imana imwe. Rero umukristo w'ukuri nuko yaba afite byose ariko ari bitatu. Mu Imana niyamara kukuza ko uzokwama ivyama vyera, kugira ngo mu Imana aze mu mubiri wawe, aze mu bana, nuko ubanza guca bugufi cyambere kugira aze muri wewe, kandi uzohora n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko Kristo azobana nawe. Kandi mu Imana azovuga ati urya muntu ko yemeye guca muri ibyo bintu, akemera guca muri ibyo muriro, akemera guca muri ibyo bivugo, akemera guca muri ibyo bukene, akemera kwirukana, akemera kwanga ahantu hose, akemera kuvuga ibinini akabyemera, ariko ntashwane. Yesu nashimwe cyane. Aho mu Imana azokuzako maze kubibona kenshi ugasanga no nk'abantu ndinganye uko barahanuka kuranga amajambo ntazi baja mu mabi, nkumva rero ko bimbabaje muri jewe, nkumva ko kamuremereye yoduga ku buryo numva kumenga nababazire rero baramvugako, ariko nkumva umenga hari ikintu kimbwira ati tekereza vyihoze ndi kumwe nawe. Urumva ni ukuvuga ko maze kwakira umwami wanje Yesu Kristo. Naramwakira yambwiye ati ubugingo bwanje bwose ndabuguhaye, ubukumi bwanje bwose ndabuguhaye, kabere imbere yanje ritware buhoro, nimba abanyamanende yafise fasha umwami Imana ibintu bifashe bimvemwo bigende gahoro gahoro kandi buke buke, wisanga byagusohotsemo. Nimba wari umuntu akaze, iyo umaze kwakira Yesu umwami wawe mu bugingo bwawe, ukemera gusengera nawe, ukemera ukamuhamagara, ukemera ugahamagara mu Imana, ukemera ugahamagara Imana yawe,
kera jewe numvise uriko uramvuga nkiri umwana muto naca mpagarara nkakubaza ntuvuze gute mbarira unsigurire neza ariko mu vyaraheze ni ukuvuga ngo niyo shatse kuja kumubaza uwo muntu cyane umenga hari ikintu kimbwiye ati reka aca mbandabanya kandi bikaca bihera rero nagomba kubabwira ati uhamagaye intumwa y'Imana azokwitaho ariko ntazokwinjira ahantu hakiri amanyama hakiri ryashari hakiri bya bintu byose bibi hakiri kumva yuko umenga uribona hakiri kubona kumenga uri mwiza warenze hakikumva uratekana ukaja munsi y'abandi bose ugatekana ukavuga uti jewe ubuyi naho ndigasongongera hariya ariko ngiye guca bugufi aho rero nko mu Imana zo kuraba sinazopfa kwinjira muri wowe ikintu ca mbere azorabirako bazoguhonyora uhore bazogucira amate mu kanwa uhore ubunamurengane bazogutuka nkuko bariko barangira cyangwa babinkoreye uhore bazogutera amabuye uhore ubunamurengane aho mu Imana azovuga ati ugenda abona ariko ankeneye hamaze abe muri wewe usanga uriko urahinduka usanga hari ivyabo uriko urakuzako ivyama by'urukundo ivyama byo gukorera Imana ivyama byo kuvugira abandi ivyama byo kumva yuko uvugira ijambo ukamuvugira Kristo Yesu nahabwa icubahiro rero nkuru mu Imana aradukunda kandi abana natwe ariko arafuha ndakunda yuko niba wamaze kumwakira iyo avuga tucuheba niba wamaze kumwakira ubusambanyi baheba nko mu Imana arashaka ugumane nawe ibindi vyisi uhagarike Yesu nashimwe cyane nizera yuko ijambo ndabasangije no munsi bizabagirira akamaro ku bazovyumva Isi raramu abamirongisha murakoze